Bakunzi ba televiziyo Isanganiro kaze murano makuru muri w'ikirundi tera ku ngingo ziyagize abanyagihugu bashize amafaranga yabo mwishira hamwe nduza bazindutse bugariza hakorera iryo shira hamwe kuri uyu wa kabiri imvo kukaba kwarukwishuza amafaranga yabo n'ibitekerezo vyakoze biratekera ibindi ibikoresho byankenerwa nk'amavuta y'amamesa ariko ikigo BBN kikaba cyatanze kiringo c'amezi 6 gusa kugira ngo ibitekerezo nk'ivyo bibe byavuye ku isoko mu makungu turashikana mu gihugu ca Kenya aho umukuru w'igihugu umushasha yimitswe kuri uyu wa kabiri Donido Gyano makuru ni mukanya sangwe ikaze. Bese kubaha ikaze murano makuru abanyagihugu bashize amafaranga yabo mwishira hamwe nduza bazindutse bugariza ahakorera iryo shira hamwe kuri uyu wa kabiri bavuga ko baje kwishuza amafaranga yabo mu gihe banki nkuru y'igihugu heruka kubasansuma bemerera ko amafaranga bibwe bagiye kuyasubizwa bagasaba gutunganirizwa vuba. Omer Ndowayo dusubizwe twacu kuko turarushe inzara iratwishe abana bicaye muhira ntibariko bariga bavuga ko bamaze amezi arenga 4 barindiriye inyishu y'Ibanki Nkuru ya Republika yasasumye abantu bose batanze amafaranga yabo muri iryo shiramwe nduza rikorera kwibarabara ryitiriwe ukwikukira ni muri meri ya Bujumbura muri zone Rohero bababazwa no kuba batakibasha kurungika abana babo ku mashure kubera ubukene mu gihe no mu mashiramwe basavye ingurane kugira bayashire muri iryo shiramwe nduza baguma babishuza imitahe n'inyungu mu gutanga ayo mahera twarigishwa bakaza nk'abantu bakakwigisha ati tanga amahera angana ibihumbi 420 baca baguha amafaranga umuriyoni n'ibihumbi 500 ugaca usigayo urudandazwa rw'amafaranga ibihumbi 475 ugaca utahana amafaranga umuriyoni n'ibihumbi 35. Twe amahera yacu tuyabaza Berbe kuko Berbe niyo yatubwiye ko yadufatiye abasuma kandi tugira ko amahera ari kuri konte ya Berbe. Kandi ni nayo yadusansumira tugirira rusasuma heruka kutugirira rusasuma ku butabo ariko twararindiye iyo rusasuma iki tuviramo twarabuze. Jewe ayo mahera nazanye nayakuye mwishira hamwe byitwa ko twagiye hamwe turagira hamwe n'abantu tuje hamwe ndayakuramo ndayazanya nibaza ko ngiye kunguka simbona uburyo nzoyishura aguma duga entere ubu ndipfumbereje basaba gutunganirizwa abategetsi barabizi muri parke iki kibazo cacu barakizi muri Berube barakizi je ndibaza ko abategetsi bose baba bakizi rero ico turiko turaririra nyakuba umukuru w'igihugu adufashe n'ukuri adutabare atwishurize barafise ama etage bubatse barafise amazu bubatse ivyo bintu nibifatwe bishigwe ku isoko ubutungane bubikurikirane hama twebwe turonswa amahera yacu ishiramwe nduza ryatanguye gitwa koperative dufasha bakiriho ivyo guhanahana amafaranga n'abanyagihugu vyatanguye kononekara mu ntango z'ukwezi kwandamukiza no mwaka igihe abarongoye iyo koperative batabwa muri yo n'ubutungane bagirizwa kwiba abanyagihugu bakoresheje uruyeri escroquerie mu rurimi rw'igifaransa mu Banki Nkuru ya Republika Berbe twabarondeye tukaba tukirindiriye ico babivugako. Arakoze mugenzi wacu Omer Ndowayo mu gisata c'ubudandaji naho ibitekerezo vyakoze birakoreshwa mu gutekera ivyankenerwa bimwe nk'amavuta y'amamesa abadandaza bakorera ku isoko ya Kotebu bayaze na televiziyo Isanganiro kuri uyu wa kabiri bakaba bamenyesheje ko babigurira abavyegeranije mu bibanza bitandukanye. Eliza Ntakarutimana ivyo bitekerezo biba vyarakoreshejwe bidandazwa mu bice bitandukanye vyo mu gisagara ca Bujumbura ngo birafasha mu gutekera nk'amavuta nubwo hari igihe usanga vyanduye bivugwa na bamwe mu badandaza amamesa n'amakoto bo kuri Kotebu. Hariho abantu babigize urudandaza bivanye n'ingene bibikinje basanze menga birakenewe cyane ko bategezwa kubikoresha rero kenshi ibi bikinje bakoresha ngabo mu masoko kenshi barabikoresha mu bubare hari abasanga babyegeranya mu mahoteli mu maresitora ugasanga hari abagenda kubirangurayo nico gituma usanga babibuganizamo
amamesa y'amakoto amamesa igikinju kigaragara ukigura amahera 200 hari igihe usanga iyo uri kuri motorezi igikinju usanga kiriko kiramota nabi hari ibyo baba bashizemo essence ibindi ugasanga babishizemo umukoyo ugasanga biriko birateza ibibazo mu mamesa umukiriya rero yakikuzaniye uco kimusubiza iyo wimotereje barasaba ko uboneka ibindi bikoresho bikomeye byo gutekera neza amavuta twe akamo twabasaba kugira mudushikira imbere yuko leta yorondera ubundi buryo yoturonsa kugira tuze turatekeramo amamesa mu buryo bworoshe kuburyo n'umunyagihugu muto ashaka amamesa make ashobora kuyaronka byoroshe kubera ibi bikinju byatwara amavuta neza ku bantu baduga ruguru umuntu agiye kure byafasha nico gituma abantu benshi babikunda oraba rero nimba boronka ibindi bisubirira ibi bikinju ibindi bintu bikomeye bategezwa gutwaramwe amavuta kuvuye ngaduze ruguru byafasha abadandaza bakaba bemeza ko bazi ko mwene ivyo bikoresho bishobora kugira ingaruka mbi ku buzima bw'umuntu kuri ivyo ikigo BBN kijejwe gusuzuma ubuziranenge mu Burundi cyatanze amezi 6 kugira ngo ibitekerezo vyakoze bibe byavuye ku masoko. Severin Sindayikengera umuyobozi mukuru w'ico kigo yabishikirije mu kiganiro hamenyesha makuru mu ndwi irangiye aho yamenyesheje ko itangazo rivyerekeye ryasohowe. Tumukurikire. Abantu badandaza amavuta y'amamesa canke y'amakoto canke badandaza ibindi nukuri usanga ku isoko ugiyeyo ari ayo macupa bakoresha amacupa de récupération kijya n'ikintu gihambaye gose ikintu kitajanye n'ubuziranenge na gato kukubera ajya amacupa ugiye kuraba ingene yozwa nabi nta buhinga buriho bwo kuyoza kandi vyongeye hajya ndi subusa ari bayita amacupa a izaje unique urakoresha ukacuta hajya barazi gituma ukoresha ukacuta rero murazi yuko mbere tuza twarabimenyesheje umuntu ahingura akazana igihingurwa ciwe iwacu aje kurondera certificat byarigeze kuba kera ubu twarababwiye niko bimeze nta certificat dushobora kumuha kumvo nyinshi izo mvo cyane zisuku rero ubu tuje ngaha twarasohoye itangazo communique ijanye nabo bantu bakoresha les bouteilles de récupération yuko bo kwiyungunganya kugira ngo ntituzosubire kubona ku isoko ibintu bitekeye muri aya macupa ya récupération ko turazi inkurikizi yabyo communique twarayisohoye kuri site BBN iriho. Mu gisata c'indero naho ishirahamwe rijejwe guteza imbere indero mu Burundi ANRBB rirashima uruhara leta y'u Burundi ishira mu kunganisha inyigisho mu mashure ya leta n'ayigenga. Mu itangazo iryo shirahamwe ryasohoye mu gihe umwaka w'ishure waratanguye Ndikumana Louis ariserukira imbere y'amategeko akaba hanegura ariko ko ivy'imibano nuko ko bakozi bakora mu mashure yigenga vyahebewe bene amashure agasaba ko ivyo bisata byo garukirwa. Tumukurikire. Kubijanye n'ubumenyi turabona yuko amashuri kera yabigenga yarakwega amaguru cyane ariko ubu turabona yuko leta yashizeho ingingo tuvuga yuko zisa n'izinganisha amashuri yose ivyo turabishima cyane ariko muri iryo tangazo ryacu turaheza tukanavuga tubakiye ku mutima ivyerekeye ukubaho kw'abakozi imibano leta ntiyavyitaho kuvyerekeye ku mashuri yabigenga turashobora gutanga nk'uburorero muri aya mashuri yabigenga dukoramwo indoto zo kugira aho ubahwe izo ndoto n'ukuri biragoye bwa mbere hoho hariho amashuri menshi anabuza abakozi babo ushobora kuronka ubasha kuronka tukurane
niyo tubonetse tugurane tudafatika tudashobora gutuma umukozi wo muri aya mashuri ashobora kugira uburaro. Ikigira kabiri, hariho ingorane ikomeye cyane ijanye na karya gahembo kabageze mu zabukuru. Amashuri menshi cyane amenshi ntaziganiriza kazoza abakozi babo. Iyo bagize ngo barigora bamwe ngo arabaziganirije, ugasanga umushahara wabo babugabuye mu katatu kane, bagaca batwara ku gace gatonyi ngo barabateganirije kazoza. Ano makuru tuyasozeremo yavugwa mu makungu, aho umukuru w'igihugu ca Kenya aheruka gutogwa yimitswe kuruno wa kabiri. Amakuru dukesha bagenzi bacu ba Africa News akaba amenyesha ko abakuru b'ibihugu batari bake bitabiriye ivyo birori, harimwo n'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Sheira, ayo makuru amenyesha ko abantu baba ibihumbi 10 bahanye isango kuri stade y'Ikasaranyana mu birori vyo kwimika president mushasha wa Kenya William Ruto kuruno wa kabiri, ngo uwo muprezida agira gatanu kuva igihugu cikukira mu 1963 yarahiye, akaba agiye gusubirira Uhuru Kenyatta yatwaye igihugu imyaka ishika 10. Ayo makuru akabandanya avuga ko abakuru b'ibihugu baba 200 bishikiye muri ivyo birori, ngo ivyo birori bikaba bibaye inyuma y'amatora yabaye haraciye indwi zitanu. Amatora yiyamirijwe n'abatavuga rumwe na leta akaba atacavuyemwo, ngo kuwa gatanu Nyakanga Cour supreme yo muri Kenya ikaba yatangaje ko President William Ruto w'imyaka 55 yatsinze amatora, akaba yahora ari umushikiranganje wa mbere wa leta yahahoze, akaba yatsinze Raila Odinga yarashigikiwe na President Uhuru Kenyatta. Ngo abanyagihugu barenga ibihumbi 55 ngo nibo bari barindiranye igishika iryo yimikwa. Ivyo nivyo vyatumye abantu isinzi bazindukira muri stade habereyemwo ivyo birori, ngo hakaba habaye n'imisunikano, ngo ibimenyesha makuru vyo muri Kenya bikaba vyanavuze abantu bashika 10 bakomeretse. Harakoze mugenzi wacu Sheira Irambona. Ningaha amakuru twe tubateguriye cyarangirira. Ndabashimire mwebwe mwese mwereko murakurikira, mugire ibihe byiza humerereye naho butaha.